Bakunzi ba Kazoza FM kaze cyane mu kiganiro Itegeko nkuko musanzwe mubimenyereye mugishikirizwa na jewe Daniel Alex mugisha ndazi mudukurikirana muri benshi hani Bujumbura eka no hagati mu gihugu muradukurikirana kandi ku mbuga zacu ngurukana bumenyi haba Facebook eka na YouTube. Umuco w'abarundi ugizwe n'abantu batandukanye, muri uwo muce harimo abana, haba abavukiye mu miryango canke hanze y'umuryango. Abo rero bavukiye hanze y'umuryango barafise amategeko abakingira. Mbega baremegwa n'umuryango, bigenda gute kugira bemegwe n'umuryango? Haba umuryango w'umwe mu bavyeyi yamwibarutse, haba imbere y'amategeko. Ngivyo rero ivyo tuza kuganira uno munsi muri kino kiganiro Itegeko. Sindi je nyene muri studio ya Kazoza FM, turi kumwe n'abatumire bamwe musanzwe mubamenyereye eka na bose musanzwe mubamenyereye baduha umuco ku vy'amategeko avuga. Reka nkuko bavuga ngo oneho femme, reka dutangure hano umukenyezi atangure yidondora kugira abakunzi bacu bariko badukurikirana bamumenye, n'abashasha b'Ingozi bo mu Kayanza b'Imwaro n'abandi benshi badukurikirana bamumenye. Murakoze cyane, nitwa Eliano Kazaneza, sanzwe ndumushingwa manza. Nkamaze igihe ntumigwa hano kandi nkaba ndanabashimiye. Nkaba ndi mwishira hamwe ry'abajene avoka mu Burundi, nkaba ndi mu baritwara. Ngivyo murakoze. Turabanezerewe gose. Murakoze cyane. Ego naje nitwa Maître Hervé barutwa nayo, nkaba maze guca hano akatari gake, nkaba nkenguruka ubutumire muduha. Nkaba ndisanzwe ndi muri Burundi Young Lawyers Association, iruhande yaho nkaba ndi mu biro by'abashingwa manza byitwa APA. Ego murakoze cyane kubona mwatwitavye kandi turabanezerewe gose. Kuri uno munsi rero turaganira itegeko riraba amategeko araba, ni rimwe mu itegeko riraba ingo n'imiryango. Rero turaraba itegeko rigize riraba umuco w'abarundi, abana baba baravyawe hanze y'umuryango, ico bita kenshi filiation. Mbega umuntu yotahura iki muri iryo jambo filiation canke muri iryo tegeko riri mu mategeko agenga ingo n'umuryango? Ego murakoze kutubaza ico kibazo cereke igice wabivuze neza ati ni igice c'abarundi canke ni igice c'abantu. Burya uriko uraraba ingene amategeko aba apanze n'ingene abagenda arasumbasumbana, burya imice itandukanye baresha mu bitabo. Rero yuvuze rero filiation uyisanga ahanini, reka mvuge ico no kwita itegeko mu Gifaransa bagita une loi spécifique igerekeye ni code de personne de la famille, ni gitabo cerekana ingo n'imiryango ingene tunganije. Hanyuma ico nagira baze mbarire abariko baratwumviriza, burya yuko urashikiriza ibintu nk'ibi ubanza kwerekana igitabo uvuga, ukerekana ingene ivyo bashoye kubishikako. Rero ico gitabo ni décret loi numéro 1/024 ya 28 avril 1993 mu 1993. Rero iyo décret loi jeco nagira mvuge, burya amategeko mbere yuko mvuga la filiation kugira ngo umuntu atahure iyo tuba turaja, burya décret loi ntisa n'itegeko nkuko tuyazi ngo la loi numéro 1 itegeko nimero gakwego. Ico gihe ntari bwaboneka n'amashinga amateka, ucubona igituma ita décret loi kuko urumva ni mukuru w'igihugu, ni décret loi afata ari décret, donc ntibiba bisana n'itegeko kuko itegeko ni n'amashinga amateka nkeguza amategeko acubandanya. Ariko rero yari décret loi, c'est-à-dire ico gihe nta n'amashinga amateka yari hari muri avril 93. Ni kugira ngo abantu bumve kuri ushobore kumva igitabo ingene gipanze, ubanza kubona ingene canditse. Hanyuma ico naco cerekeye la filiation muri code de personne de la famille, ingene bigenda birakurikirana ni ikintu kiza gikurikira i chapitre bita le mariage. Rero filiation ahanini ico novuga ni cerekeye ingene umwana aba mu muryango. Ahanini nico no kwita ingene umwana aba mu muryango. Rero umwana hari ibintu bakitukiri mu ishuri baravuga ati ari ico bita la filiation légitime, bavuga baturatiyo ni mariage. Ni kugira ngo abantu biborohere cyane kuvyumva kuko ni ibintu bigoye kumva. Habavuze la filiation naturelle waba wumvise ati ni hors mariage. Ni kugira ngo abantu bavyumve byoroshe kuko na mater magoye. Rero iyo uvuze rero mariage uravye mu mateka ukuntu byanditse,
nza kubivuga mu bitabo. Mariage kugira ngo umwana yandikwe ni gihe umwana abavutse n'umwana avukiye mu rugo, ico kiroroshe cyane gose. Namwe uravuga ati nturenze iminsi ingahe, niba twari nk'iminsi 15 uri mu rugo ugenda ukiyandikisha. Hanyuma imbere ko ninjira muri studio twego turagana na mugenzi aje tuno munsi ndaza kuvugira abashinga ntahe cyane, uratse umuntu yandikishwa n'umugabo nta mupfaso naja kwandikisha umwana urumva kiretse habaye ama exception. Urumva no munsi ndarosa ko mvuga umuntu yandikishwa na se wiwe. Hanyuma rero ico ncerekeye filiation muri mariage. Hanyuma rero iyo ugiye ku ruhande nago gwerekeye la filiation naturelle, rero uri muri hors mariage rero nayo irafise ukuntu ibitunganije. Hari ikintu bahora bita ico bita kwemera umuntu uvyemeye byoroshe, bayita la reconnaissance volontaire. Nige ubu vyemewe nyene birafise ingene bitunganije, uje bizakwegera gatoyi kiya ca mariage kuko ubu vyemeye atawuniza kukugora. Ariko ari n'ikindi gihe rero uja kuvyemera birinze kugorana, sinza kubivuga cyane ko ngira kubivuga neza gusumba. Ni gihe ubu mwemereye bavyita ni action en recherche de la paternité. Ni gihe umuntu arinze kuza kukwemeza ati wemere yuko uri umuvyeyi wa naka, canke uretse action en recherche de la paternité niho acaza reka ni gahunda citwa rero l'adoption. Rero nce gitubana bakwiye gutahura ibintu ubitahura mu majambo mato cyane kugira ngo ntibize kukumena umutwe. Iyo uri mu enfant naturel bisigura kuri muri hors mariage, ikintu ca mbere utahura bishobora kwa volontairement bakavyemera canke bikarinda guca mu manza. Bice rero mu manza ni action en recherche de la paternité canke adoption. Na adoption erinda guca mu manza. Rero no muri adoption bumve ngo ibintu biri naho nyene. Adoption ni ibintu bisa amachapitre meshe ko ni ibintu bito cyane bibiri, niyo bita adoption plénière na adoption simple. Ni ivyo bintu bibiri gusa. Rero bugira ico gitabo ndakirangije. Naho sinzi ko ari ico umwunganira. Nukuri hanini vyinshi yabivuze, uretse ko ngira ngo nugaruko kanu gato yavuze akivuga ko avugira abagabo nandi byose ko mvugira abagore, sanzwe mvugira abagore. Okay. Igitsina ngoro no munsi kiraserukira bikwiye. Yego yacishijemo aravuga yuko abana bandikishwa na se, abana bemegwa na se, bemegwa na se kuko nyina naturellement asanzwe abazwi n'uwamuvyaye akongera kandikwa kuri kijya gikaratasi co muri état civil. Mugabo umwana ntareko kwandikwa iyo satagomvye kumwandikisha. Umwana arandikwa, nico gituma muri kijya gitabo bacaheza bakandika bati se ntazwi. Père inconnu. Cyo nagomba conyene kongera ko nayo ibindi byishe bivuze neza. Akabazo kanje rero kaca kabandanya kuri mwebwe nyine. Mbega mu muryango umwana arashobora guhakanwa n'umuvyeyi. Umuvyeyi uwo nyene nkuko waruvuze ati arashobora kwandikwa naho se aba yavyemeye. Umwana arashobora guhakanwa se akavuga ati jewe rero ivyo deposit ruhande ntavyo nemeye. Urakoze cyane. Ico kibazo mpava ndacishura mu bintu byinshi cyane kuko watanguye kuvuga uti mu muryango. Icambira abantu bose bari ko baradukurikirana bakeneye kumenya nuko umwana avukiye mu muryango. Afise se na nyina aho nyene yavukiye. Sinzi kuri ataje ndiko ndavuga. No kuvuga umwana amaze kuvukira mu muryango. Kiretse ikindi kintu kije guhinyuza ko uwo mwana atari uwo mu nzu. Icambire na mbere nuko d'office sinzi uko novyita n'uburenganzira bw'uko umwana avukiye mu muryango, yaba uwo muryango cyangwa atari uwo mu muryango. Umwana avukiye mu muryango n'uwo muryango, ni ukuvuga ko yemegwa d'office. Ariko hari ikibazo rero gihambaye ngaye nico gikomeye, umwana avukiye mu muryango mbega arashobora guhakanwa n'umuvyeyi asamwandika. Ego umwana yavukiye mu muryango, ndiko mvuga umwana yavukiye muri mariage. Aho kuko hariho umwana hakanwa atavukiye muri mariage. Bogo umwana mpere ku muryango, umwana yavukiye muri mariage se arashobora kumwihakana. Mugabo vy'ukuri ivyo bintu bishika gake ko twavuze ko mu mategeko uwanditse amategeko yaragerageje gukingira umwana mu bishoboka vyose. Ku mwana wese avukiye muri mariage, kiretse umwana avutse imbere y'imisi 180 mariage ibaye cyangwa imisi 300, ayo misi 300 mu gihe habayeho ingingo itandukanya abo bantu canke hafashe ingingo yo kubatandukanya ku bana, kurarana cyo ku bana. Ivyo navyo ni kubera ko muri legislateur yafatiye kuri iyo misi 180. Dusanzwe tubizi ko kenshi hari abana bavuka batageze.
umwana ashobora kuvukira ku mezi 6 kandi akabaho. Kandi dusanzwe tubizi nuko umwana ashobora kuvuka inyuma y'imisi yategekanijwe ya misi amezi 9 muga karenzako. Ico kiringo ca mbere sindahigaruka ko cyane mu gikiringo ca kabinganda kivuge ko kuko kesha hari abagore bavana n'abagabo bari muri mariage ugasanga giye atwaye ibungenze hanyuma agaheza akavyarira ku misi irenze ko yategerezwa kuvyarirako umugabo agasa nk'umwikeka cye kutavyemera ati wowe harinda watwaye nyuma y'uko yezi tuvanye canke ikindi mugo muri registrateur byose yaravyumvira avuga ati ntanda nawe nirenza imisi 300 hanyuma arashiramo ko umwana wese avutse muri ico kiringo yemegwa mu muryango. Nijyari rero umwana avutse muri ayo makondiso yose ahakanwa mu muryango hari gihe se w'umwana ashobora kwerekana ko muri iyo misi iyo misi 180 cyangwa 300 imbere yuko babana n'uwo mugore cyangwa igihe bavana atari gushobora kurangura amabanga yabubatse akavyerekana ati muri uwo mwanya je usine gushobora gutuma umuntu yibungenga cyangwa kerekana ko uwo muntu yagize ubukubaganyi yasambanye. Muri ico gihe sentare rabanzi ikaraba kubwo busambanyi bwabaye aho no kuvuga ubusambanyi bwarabaye pendant le mariage ariko rero condition ikomeye cyane umwana nk'uyu yavukiye muri mariage kugira ngo ahakanwe nuko se adashobora kurenza imisi 90 kuva amenye l'existence uwo mwana. Ahandi ho nagira simbize nje ni kubijanye n'umwana ashobora guhakanwa atavukiye muri mariage mugabo urabona umwana ava ku bantu babiri umwana ntashobora kuvuka ku mufasoni gusa cyangwa ku mugabo gusa. Rero kenshi bikunda gushika kuko tugaruka ku bagabo kuko nyina w'umwana wewe atarabo byagoranye biragoye ko yihakana umwana kuko indu yitwara bayibona ukayivyara bayibona umwana yarinze avuka afise uwo yavutseko kiretse bamwe babata kandi abo ntitwobitebako barahanwe iyo bafashwe mugabo ngomba kuvuga cyane cyane kuri abo bavyeyi baheza bakihakana abana batavukiye muri mariage. Kenshi rero birashika bakabihakana muri ico gihe nta cemeza na kimwe kinini ubu ufise cyo kwerekana ko uwo mwana muga atavukiye muri mariage ngo umwemeze urise utegezwa kuvyemera. Ubwo burenganzira amategeko ntiyabuhaye abafasoni uretse ko mu nyuma bashobora kurondera umuntu kugira ngo azaho yemera ko uwo mwana ari gwiwe tugira turaza kubishikako biciye mu butungane mu guha uwo muntu yavuze ati naho tuzinanye naho ni na kenshi bishika mbere ngira kenshi bishika muri ubwo buryo y'abantu batari muri mariage ni abana kenshi bahakanwa kurusha iyo bari mu muryango. Sinzi ko ari cyo ngira je cyo nagira nongere ko gitoyi beta aho twatangure no tugarukire karera tamavuga tiraza kuvugira abafasoni reka ubonande ndumvise ko ranza kuvugira abashinga naye no ruva mwatemuvuga muti desave burya desave niko kwihakana umwana ariko hari bituma byinshi amategeko atekanije kugira ngo umuntu ashike ku rugero kuvuga ati uno mwana ndamwihakanye nagira nsubire nibutse kugira ngo cembugira babashinga ntaye kandi yuko kujya uwo wagiye kwandikisha umwana ni muri acte de naissance ugacugira ya maregistre uhora ucamwe muri état civil urumva wowe nyene kumwandikisha ni uza kumukurayo urumva ni navuga ni cyakintu c'abagabo nyene kirasuye kugaruka aho ngo bavuga tagate kurumva ka makazi hanyuma ico cerekeye ntini icerekeye mu gihe abantu bari muri mariage mwe twavuga ati ni filiation légitime hanyuma yo muri naho muvyerekeye ya filiation itara filiation naturelle ariyo iri hors mariage naho nyene urumva na désaveu naho nyene irashobora kuboneka kubera mu gihe wari waragize nka un acte de reconnaissance y'umuntu ugasanga uko iminsi igenda iraboneka hariho ivyemeza bikoreka yuko uyu mwana atari gwawe hariho n'ibindi bintu hatandukanye we aho yabivuze neza cyane gusumba yerekanye ya minsi umuntu aba ari mu rugo ya minsi umuntu aba yatwaye inda ingene bigenda birakurikirana gusa jewe hamwe naho harano nahere kuri rya tegeko nerekana umwaka byabonetse rya tegeko mu 2003 uwo muri kino gihe hariho ubuhinga bwari bugize imisi buhari aho umuntu ushobora gusanga baramwigisha akamereka batigura umenye ko umuntu ari gwawe ugendwa gira ibinibi ya test bita ADN rero uriko uraraba muri kino gihe ko iterambere ryabaye byinshi umuntu hari gihe agenda akabigerageza yatwaye umwana ntibariye mugenzi wiwe ugasanga aragize test y'uwo mwana utayibonye nko mu bindi bihugu yugiye umutwaye birashobora gushuka sanga wabikoze rero ivyo biri mu bintu bikomeye cyane bigize iminsi bituma abantu batandukanye banga abana usanga baranditswe ko canke bari yanditse ko bonyene ugasanga kirabaye ikibazo arico gituma mvuga nti
burya uri kuraraba itegeko dufise muri kino gihe ni iteko nivyo ryaranditswe ryanditse neza ijya minsi yavuze niyo ariko uriko uraraba no musi uribaza uti mbega nzobandanya mparura ijya minsi kandi ari ubuhinga busanzwe buhari bushobora gutuma ndayibona binyoroheye ibi bintu nico gituma rero zike nibaza nti iki ni kibazo gikomeye cyane kuko no mu miryango kirakomeye kuko kirimo no gutorana kuko burya iyo umwana aronse agateka kitwa umwana wo mu rugo bidutwara gutorana hama kandi iruhande yo gutorana n'umwana aronka uburenganzira buhabwa abandi bana arico gituma rero nama nibaza nti kino kiganiro mugize niciza kubera vyerekana nti burya iyo umwana yanditswe aramenyekana akaja mu ishuri akavugwa agakoronka ibyo atezwa kuronka vyose hama mu gihe atanditswe nahacagira ibibazo bitandukanye ariko rero iruhande yaho hari ikintu nigeze kuvuga gatoyi kuko biri muri rusangi nigeze kuvuga ati hamwe nigavuga ati hariho filiation ya mariage na ya yindi iri ruhande gose bita filiation iri naturelle hari akantu gato nasimbije nuvumenga kangumye ku mutima kari kerekeye aho mpora nti hamwe umuntu arondera umuntu action en recherche de la paternité ariko iruhande yaho akaba ari ikintu bita l'adoption adoption nico kinagira mvuge adoption siza kuvuga ngo mase ntari bigenda ukunuko kuko turashobora kubivuga mu bindi biganiro bishobora gukurikira ariko adoption nagenda barenti adoption burya iyo umuntu agiye kwemera ko umwana yobagwiwe hariho ibintu bagenda baravuga bitandukanye ariko cyane kinagira mvuge n'akantu ko gutandukanya kimwe n'ise adoption simple na plénière ni ikintu giteye ubwo buryo baravuga ngo umuntu ngagiye ngo kwemera ko umwana aba wanaka rero iyo adoption ibaye simple adoption simple novuga gutega basha adoption simple ni gihe nibaza yuko ugumana ngira ngo agateka ngira bari ufise muri uwo muryango ainsi de suite n'ibitandukanye ahubwo gasanga adoption plénière na uci utakaza agateka kose wari ufise ni ikintu giteye ubwoba kuko urumva kuko burya n'umwana aratakaza agateka kuko iyo mvuze ati uratakaje agateka bisigura yuko n'imizi n'umuryango wari ufise n'ibiri nyuma byose bigiye rero nta nigisane gasa no kurondera rero ni ikintu kiba giteye ubwoba cyane rero nkavuga nti burya niyo ugenda muri adoption nukwiga kumenya uti yangiye muri adoption yitwa gute izokurikiranwa gute bizogenda gute bizoca he eske uyo mwana uburundi uzoswa kumugira ko agateka ega no Burundi hari gihe bigenda bigiye mu gihe utagigira agateka rimwe na rimwe ugasanga bagiye rero nico gituma namvuga nti ikintu cyose umuntu agiyemwo yohanuza ego twavuze muri rusangi turavuga duti umwana yemegwa gute umwana bigenda gute ibikene gukorwa nibi ariko ngiraza turaza kubiganira gusumba niyo twaca mu idonini mbega none biramutse bigenze gute urumva umuvyeyi arashoboye kumuhakana umwana wewe arashoboye kurondera uwamuvyaye ni kihe kiringo yemewe kurondera uwamuvyaye arashoboye kwemerwa n'umuryango mushasha amenye amategeko yo barashoboye kumwemera gushika mu mategeko avuga bati ubu turavivuye ni sawa ego ico kintu bajije mu gifaransa nico bita action en recherche de la paternité niho bavuga bati yuko umwana agiye kurondera umuvyeyi ariko rero urumva naho nyene barabitandukanye amategeko baravuga bati umwana akiri muto araba representer akarondera mu represent mu gihe akwije imyaka yo kwivugira naho nyene agashobora kugira ariko rero mu mategeko baragisimbiza neza bakavuga bati ni majorité plus une année rero iyo bavuze ngo majorité plus une année kenshi abari nka 21 ariyo nabo bavuga bati iyo action rero kenshi akunda kugora abantu mu gihe utayikoze mu kiringo kirekwe n'amategeko aco sura kuja gusaba rero nico gitwa namavuga nti ni ikintu giteye ubwoba cyane ariko naganda bigisha nk'umushinga manza mu gihe hoshika umuntu akaba atigeze yari yibagiye imyaka ikamusiga yari indi procedure ukoresha cyo bita la possession constante d'état iyo ni indi procedure umva ndabariye akabijya katari karekwe ko ndababarira ari ikintu bita la possession constante d'état ndashaka kuja imbere ya sentare agakoresha kugira ngo wa mwana ya myaka musiga ndayikorereko ariko iyo myaka ni 21 kuko urumva bavuga bati ni ane mu mateko nuko narifise ngari ruhande yanje ni la majorité plus une année urumva iyo bavuze majorité plus une année c'est-à-dire ni 21 ans c'est-à-dire iyo myaka igusize muri ico gihe ntugifise ubwo burenganzira bwo kugira ugiye gusaba ariko rero nakweretse nti mu gihe romba twe tumaze kumenyera kurana ku exception bakore bati inyo myaka yarayirengeje nawe cumenya procedure uza gukoresha kugira wereka ati yarafise kugira ngo ushobe kurenga uce iruhande y'ico mugabo ni ivyo ariko iciteko rivuga rikantu haza kurikiza itegeko ku exception yareke sawa sinzi ko ari ico cyo nokongera ko nuko simpaka by'ukuri ku muvyeyi yororera cyane ku mwana washaka akwiza iyo myaka yose kuko hariho uburenganzira yuko umuvyeyi mama wawe yakuvyaye yakiriho
ko ashobora kukuronderera se naho wowe ukiri muto cyane nivyo vyama vyanakozwe hama iyo mama watahari ubufise mwese arafise uwamureze cyangwa wo muryango akureze nawe nyine urwo rubanza araheza akarutunganya ntitwohimiriza abantu rwose ko iyo myaka yo barengana kuko umuntu arinda kura arinda babizi ko uwo muntu ari se kiretse ari babavyeyi usanga babaye ibigaba ntibaheze ngo babwire abana babo by'ukuri amaorigine yabo ikindi naco nibaza ko cyane tutororera canke ngo tubahe même si mon frère yabahaye option yindi ati mu gihe imyanya uba wabarenganye ego hari gihe muvya kubera ikigama ngira akabikubwira washaje muri ico gihe umujuje ari ima il y a toujours kugira umuntu amenye yava amenye yaja nukuri n'ikintu kiri prioritaire gishobora no guhindura gishobora n'umuntu yoshobora gukorera ku kintu ivanye ryari warosi iyo information ukungana igituma abavyeyi baba batabikumenyesheje ivyo byose boshobora kubikorerako ahanini nibaza yuko umurelestrateur kubera we yiyumviriye ati umwana kuva avuka nyina bazise c'est à sa mère yuko kwentanta cette action yuko ronderwa se uwo mwana bibuze basi mama wakabikigaba umwana azokwiza imyaka 18 azobazise aranamwongera n'uwundi mwanya kugira ngo ashobore kurondera se muga kandi kanagomba nongere ko nuko mugihe se wo bita se atakiriho araheza kitwarira abasigwa biwe mugabo ntashobora kurenza umwaka umwe inyuma y'uwo muntu yitavye Imana kesho akwesha umwaka umwe kubera ko tumenyere mu Burundi baganduka bamugirwa hanyuma bavuga baganduka inane après la mort kenshi y'uwo aba yajyamiye koko kw'abagabo babanka ko babana basigara baheza bakaja mu bisigi cyangwa usanga hari yandi ma decision ari lourde yafashwe kubera ikicaye kiri yoheza akaza kugaruka gusubizwa ibutoto kubera ko hari umwana yari hanze atigeze za kurondera se cyangwa ngo yitwarira abasigwa mu kiringo categanijwe n'amategeko rero twaguma dukorera ku exception il faut no kumva ko bikeneye kubamwe urutonde ego murakoze ariko harakantu nagira ndamufashe gatoyi mugenzanje burya buze kintu kiremereye nariko ndamwumviriza we nuko reka avuga amategeko ariko umutima bari kumbarira ibintu numva uko menga biragoye nk'ubu nk'akarorero sinzi ko maze kona ko mu Barundi benshi hari abana bakura mu miryango abantu makinumira ntibigere bavuga n'umunsi numwe uwo mwana se wiwe kandi uwo mwana akamakura kubera ari muri uwo muryango akamaza ati data ni naka mama ni naka kandi rero ugasanga no mu ishuri niyagiye bamwandika ku izina ry'undi muntu kandi mu mitima yabo bazi neza katariwe hanyuma rero ikindi kintu kinakomeye muzonabona n'abandi bana aho nakunda kwibona cyane ngira ngo simisagara cabujwe kongira naho nyene birahari ariko na ruguru birahari aho umwana usanga nivyo nta muvyeyi w'umupapa ari muri ugo rugo aho ugasanga ari habana ugasanga umwana yarakuze akurira ngaho agakura abona basekuru nawe ntakuru ikintu bikomeye cyane hama umwana wamubaza ati mbega burya so wawe ninde akivugira sekuru kandi ugasanga kandikana inakuru ugasanga nta kibazo kihari rero uko bigenda biratera imbere niko hagira yuko umwana heje sogondere ya myaka yari kwijije yaranayirengeje bashaka gushika baca mati burya rero burya so yari kundi musozi wayava nk'ikaruzi nk'akarorero ari nk'ibujumbura bakamara ibintu birebire cyane gose ku buryo rero usanga rero kica kivyuka ikaba ikibazo gikomeye ikibazo cambere umaze kubona nk'akaro nk'umwana ntigeze yandikwa umwana yamaze ko sekuru ari wase aca atanga kuzoja gutorana mubo no kwita ati ngira ari kurundi rugero guto base wabo niko rugero acajako hariho n'ikindi kintu kinakomeye cyane bayinarume bose basanga bari kumwe hama ikindi kintu kinakomeye sinzi ko maze kubona mu miryango hariho ibintu bishika kenshi ugasanga kubera ngira ngo abantu mu migenzo y'ikirundi urabona ko abantu babana mu ngo hama bakabana bari kwa sogokuru abana bakaba bafise inzu ngaho iruhande n'ibitandukanye ugasanga kenshi baravyaranye hagati yabo ntibaze kuba ko se wanaka ari naka kugira ngo ntibaze gusambura urugo rwa naka birashika kuko washobora gusanga umwe yarinjiriye uwundi mu rugo ko yagiye gukorera ahandi ariko yavutse kenshi baca binubera ati burya nuwo kwa naka rero ivyo uko bakura niko bitera ingorane rero burya no mu masentare canke mu bindi bintu byose yuko biraba nivyo bikora muri kino gihe nahereye kuco yavuze citegeko ariko niho ubona yuko hariho n'ibindi bintu bihari bisaba ko byotora inyishu none hoho tuja kurangiza kino gice ca mbere
bigenda gute kugira yemerwe n'umuryango kuko nibaza yuko imbere yuko yemerwa n'amategeko abanza kwemerwa n'umuryango uwo mwana ni iyihe procedure kugira yemerwe n'umuryango navuze nti burya iyo umwana akivuka mu gihe avutse ari mu rugo ari nka mariage yabaye ni ikintu gisanzwe ni reconnaissance imenyerewe aho uja muri zone cyangwa muri commune ukandikisha umwana ariko uriko uraraba wambariye uti umuryango banza kumwemera burya umwana ntabaza kwemerwa n'umuryango yemerwa n'itegeko nico kintu cambere rero muri iryo tegeko kenshi baranabireka sinzi kumaze kwibona hagize imisi ariho umugambi nabonye leta ikiracisha amashiramwe amwe sinzi nka za GZD na zande bagerageza kwandikisha abana bakabandikishiriza icarimwe je hari gihe mpora nibaze ndiko ndaraba abantu batonze umurongo batonze icarimwe bariko barandikwa nkavuga ati none burya abavyeyi ko barabandikisha nibo cyane bariko barabiyitirira kuko wowe ntabimenya wavuga ngo hari umugambi wo uriko uraba urimo amahera n'umugambi mwiza ko bararonka ivyo bakeneye byose ariko hajya wose uri mukaja kuraba ati be ivyo bariko barandika mu myaka 10 bizotera ingorane imeze gute nico gituma je nguma nibaza nti ibi bintu vyerekeye ukwibaruka kwandikisha agateka burya iyi niyo ngwani izokurikira ingwano turimo isanzwe ni y'ubukene ni ingwano yerekeye ngene umuntu agenda aritunganya ariko ingwano z'imiryango nizo zizokurikira kuko abana benshi bako bakurira mu miryango ariko iyo miryango ko bakuriramwo bayiko bayikoreramo atari yabo nico kibazo gikomeye cyane ubu rero ugiye kuraba neza uzosanga hari ibibazo bigoye bizogora no gutora n'inyisho kandi bizoshikana kure cyane bizotuma bisaba yuko bavyicarira kikaba ikibazo bakanamenya abo bantu baribo ega dufate nakandi karorero fata karorero yuko nka karorero nta carte biometrique dufise ya carte d'identité erego no munsi umwana yagiye kuyandikisha amaze gukwiza imyaka muri zone iyo yibagiye izina aravuga ati mbiya bujya muhira umuntu adutwara yitwa nde agace base wiwe uwo yita nyina akavuga ati bujya hariho mubyara wa mama turatubona turihira ati uyu nawe niwe mama rero karanga muntu yanseka ivyo nyene kandi yo karanga muntu ikora ahantu hose rero washika kure iyo karanga muntu zo gushika naye hageze gutorana hageze kuja mu bitandukanye izosanga ari ingorane gusa akajambo kanyuma kugira duheze kino kice ca mbere umwana arashobora kwemerwa n'umuryango canke bakamuhakana akantu kameme nabanzire komba kugarukako sinzi ko ndiko ntahura neza ikibazo umwana bwa mbere na mbere yavukiye mu muryango d'office n'umwana wo muryango ico kintu sinzi ko twagitahuranye twacumvikanye hanyuma umwana ntiyemerwa n'umuryango umwana yemerwa na se ni se wenyene yemera umwana atakiriho udusa n'abahuje ntagifite ijambo muri ico gihe nuko wakeneye kwemerwa nk'umwana wo muri uwo muryango araheza akitwarira abasigwa kuko ni gake abasigwa bahokonesa volontairement umwana bwati noneho tube mukuri pratique ni gake abasigwa bahokonesa umwana naho bamuhokonesa bari vya bindi vy'ikibire nyene uhalmo ntibavyofficializa mugabo kenshi baba basanzwe ariko barondera se w'umwana bitwarira basigwa hanyuma urubanza rugacika rugatuma basigwa bakira kandi bemeza wa mwana kubera hariho ini decision judiciaire hama sinzi ko rubansabye kurangiza jewe ndangiza mpimiriza abantu bose babashinga ntahe bitwa abashinga ntahe avant Imana yarabahaye iryo teka Imana nenzi batera iteka ryo kuronka umwana uwo mwana nta kosa na rimwe abafise muri ivyo bintu byose biba vyabaye mwubahirize rero muri ico bubahirize mu burenganzira bwabo no kwita uburenganzira bwa mbere bwo kuronka identité kuko umwana atagira identité ni ngorane zikora ku mutima zigakora mu mutwe zigakora no mu kibano bikamukurikirana mu gihe umuvyeyi yafashe iyo responsabilité yo kumuvyara no bitaba bashitse babiteguye nagira iyo courage yo kumwemera Ego najewe nagira ndangiza gatoyi afete ariko ngira ico nshikirije kuri ico graba ati nibyo nabashinga ntahe kuri bashoye kwandikisha abana babo ariko nagira nibutse ikintu kimwe burya barika kubandikisha kuri ntibasambura ingo barimo kija kibikibazo no cenyere kiba kigo
reka turangirize hano kino gice ca mbere ca kino kiganiro itegeko. Murabona yuko umwanya tukaje wagenewe ni muto mugabo ntaco turawujera uko nyene uri. Ni gice ca mbere ca kino kiganiro itegeko kirangiye, reka tusubire ku munsi wa kabiri tusubira kuganira kuri iri tegeko nyene ariko tugira igice ca kabiri ca kino kiganiro itegeko. Bakunzi mwese mubandanye mudukurikirana hano kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo.